the word that I feel the Lord has put on my heart. Ni jambo ridusaba canke ridufasha kuba amatara yaka. It is the word that helps us to become or to be the lit lamp. Itara rifise akamaro kanini kadasanzwe. The light or the lamp has great importance. Nibaza ko mubizi namwe iyo umuyaga nk'ubucitse mwijoro ingene bica bigenda. And I'm sure you are experienced to how the power outage. Nka twebwe muri location uri ahantu wari kugenda n'amaguru curondera aho unyegera. Especially for us, when you are in a location or somewhere, you have to hide yourself if there is a power outage. Bivuze ngo itara rifise akamaro kadasanzwe. Which means the light or the lamp has a great importance to our everyday life. Ni gute none umuntu ashobora kuba nk'itara ryaka ntirize? And how can somebody or how can a Christian be a lit lamp that doesn't go out? Nkuko ijambo ryacu ry'uno munsi riko rirabivuga. As our word is all about today. Yanashaka tumanza dusome icanditswe twishimikiza. I want us to read our main scripture today. Muri Luka 8:16 gushika ku 18. Luke 16. 8:16 to 18. Hari ijambo rivuga ngo kandi nta wodomeka itara ngo aryubike ku ikintu canke ngo arishire mu rutara, ariko arishira ku gitereko caryo ngo abinjira basange habona, kuko tacanyegejwe kitazozanwa ahabona, canke icagizwe ibanga kitazomenyekana kikaja habona. Mwiyubara uburyo mwumva, kuko ufise azohabwa, kandi udafise azokwakwa nico yakwimvira ko afise. No one after lighting a lamp covers it with a jar or puts it under a bed, but puts it on a stand so that those who enter may see the light. For nothing is hidden that will not be made manifest, nor is anything secret that will not be known and come to light. Take care then of how you hear, for to the one who has, more will be given, and from the one who has not, even what he thinks that he has will be taken away. Iki canditswe kirangiriza ku kantu umenga karateye amakenga. Ufise azohabwa, udafise n'utwo afise bazomutwaka. The scripture ends in a very controversial statement. The one that has will be given. The one that doesn't have, even the little he has, will be taken away. Aya majambo Yesu Kristo yavuze mu gihe yariko agenda n'abigishwa biwe, agenda avuga ubutumwa bwiza, asenda amadayimoni, asenda impwemu mbi. These words were Jesus teaching with the disciples when he was moving around preaching the gospel, casting out demons. Imbere yuko avuga aya majambo yabanje acira abantu umugani w'umubivyi yasohoye imbuto. Before he taught them these words, he first started telling them about a sower that took out his seeds. Uyu mubivyi yagiye kubiba imbuto ngo zimwe zigwa ku rutare, izindi mu mahwa, izindi zigwa iruhande n'inzira, ariko izindi zigwa mu ivu ryiza. This sower took out his seeds, he planted, and some fell on the ground, some fell on the rocks, some fell on the way. Izaguye mu mahwa yarazinyoshe, izaguye ku rutare zibura imizi, izaguye iruhande y'inzira, inyoni zirazitwara, ariko izaguye mu ivu ryiza zirama. Those ones that fell on the rock couldn't have roots and therefore they dried out. Those that fell in the thorns couldn't really grow. And those that fell in the way, the birds came and picked them up. But those that fell on the good ground, they blossomed. Amaze guciye umugani, abigishwa be bamutwaye mu katabesha baramubwira bati ibi bintu uvuga ntituvyumva. Tubwira ibi bintu uvuga. After giving them this parable, the disciples took him away and asked him, what's going on with these things you have been saying? Arababwira ati bajya bakeneye kuvyumva ariko
ntibabitahure babirebesha amaso ntibabibone. And he told them, those that I spoke to, we hear it, but we not understand it. We see it, but we not completely see it. Aca arabasobanurira uyu mugani, arababwira ko izaguye ku rutare, arabumva ijambo, abagereranya n'abantu bakoranye nk'uko dukoranye uno munsi, bumva ijambo ry'Imana ariko ntirigire imizi mu mitima yabo. And he told them that those seeds that fell on the ground are people that hear the word as we are today, but are not really rooted in the word. Izaguye mu nzira nabumva ijambo ariko imyitwarariko y'ubuzima, akazi, company, umuryango n'ibindi bikanyoha ijambo ry'Imana ntirigire ico rimara mu buzima bwabo. Those that fell in the thorns, the birds came and took them away. That means the preoccupations, the busyness of our life, the careers take away those seeds. Ubandanije haruguru urabona ingene yabandanije abisobanura. If you continue that same scripture, you will see how he explained this clearly. Inyuma rero yuko uvuga aya majambo niho yaje kuri iri jambo turiko dusoma uno munsi ngo ntawodomeka itara ngo aryubike ku kintu. After speaking all of those words, then he came and taught them these words, that there is nobody who's going to light a lamp and put a jar on it. Kubera ko itara rihishura ivyari bihishije. Because a light reveals what's hidden. Kandi umuntu acana itara aba afise intumbero. And somebody that lights up the lamp has a vision, has a purpose. Ntabwo ushobora gucana itara ngo cyubyubika ku gisima. Therefore, you can't light up a lamp and then put a jar on it. None aba bantu yariko abibwira bo batahura iki mu vyo ariko aravuga. So what did these people understand in what Jesus was saying? Aba bantu bo mu kinjana ca mbere, these people in the first century, bari babayeho mu buzima aho bacana udutara duto duto cyane iwacu twita udukoroboyi. Lived in the context that they used to use lights or lamp. In our context in Burundi, we call them udukoroboyi. Reka badufashe adushireko slide ya nyuma y'indwi. Bacana utuntu tumeze mwene uko. They used to use this kind of a lamp kandi or a light. Ndibuka n'iwacu uretse bale bakuriye mu muji ututwara dukoresheje cyane. I remember we also used it in our village, except Alan, who is a town boy. So he's never been using that. So aka gakoroboyi bobo ariko arababwira kubijanye n'itara, bamanza bakaraba iri tara ryabo bafise ingene rimeze. So when Jesus taught them about the light or the lamp, they had an idea of what it means, a light. Baraducana bakadutereka ku kintu kugira ngo dushobore kubonesha mu nzu. They would light up this lamp and then they would put it on the lampstand so it can light in the house. Avuze itara ryaka akavuga igiterekwa ku itara, bobo barabitahura cyane kuko vyari mu buzima bwabo busanzwe. So when Jesus emphasizes on the lamp and the lampstand, they had a clue of what he meant. Natwe abarundi nizera ko duca tubibona cyane kuko nibwo buzima twakuriyemo benshi. And for many Burundians can understand what it means, a lamp, a lampstand, because this has been our way of life. Kunyegeza itara canke kurihisha canke kuryubika ku kintu, lighting a lamp and then put a jar on or hiding it, vyagaragaza ubujuju, vyasobanura ubujuju, meant foolishness or stupidity, canke kutaba umunyakuri, or not being authentic. Waba uri umuntu udashaka ko ukuri kuje habona. So it meant you are not an authentic person. Umuntu acanye itara akaryubika ku gisimbo canke ikintu canke akarihisha munsi y'urutara, ivyo vyica intumbero ituma itara ryatswa. If a person can light up a lamp or a light and then you put a jar on it or you hide it, that means you are hindering the purpose for that light. Bobo rero babibona ubwa mbere nk'ubwononyi. So for them, lighting up a lamp and put a jar on it was like a waste.
babibona nk'ubwononyi kuko igitoro canke amavuta muri ico gihe vyari bizimvye. It was a waste because the oil to put in the light was so expensive back then. Aha nabonye bavyita parafine. Here it is called paraffin. Iwacu tuvyita ibitorori. In our country or context, we call it ibitoro. Hari aho wasanga bafata urugendo rurerure kuja kugura ibi bitoro kugira ngo baze gushobora kuronka umuco mw'ijoro. So sometimes they had to travel to go buy this paraffin. Ntivyari vyoroshe rero kumva umuntu yaricanye akaca aryubika ku gisimbo canke akarihisha. So it was really meaningless for someone to light up a lamp and then put a jar on it after traveling for so long to go get the paraffin. Babibona kandi nk'umutekano muke kuko iyo wacanye itara ukaca uryubika ku ikintu rishobora guturira ibiri mu nzu, rishobora guturika ubutara nk'ubu na cane cane iyo ari igicupa ugasanga ivyo mu nzu birononekeye. Barabibona kandi nk'umutekano muke umuntu aba afise mu gihe arifundikiye. And also putting a jar on the light was also a way to mean security reason, because if you put something on the light, it would burn that thing or the house would go on smoke. Aha rero Yesu Kristo ahereye hejuru ababwira umugani wo mubivyi akamanuka gucana itara ukagibika ku gisimbo, bo batahura ukwizera n'umuco n'ukuri kw'ijambo bidakwiye guhishwa. So for them, they had a good understanding from the sower's parable to this teaching. They understood that it is not really good to light a lamp and hide it. Bo baratahura ukwizera, babikuramwo ukwizera n'umuco n'ukuri kw'ijambo bitagomba guhishwa. They understood that the word of God, the light of the word of God, or the faith we have shouldn't be hidden. None natwe bitwigisha iki? So what do we learn from this? Hari ibintu bitatu nashaka ko turaba uno munsi bituma umuntu ashobora kuba nk'itara ryaka ntirizime. There are 3 things I want us to learn today that can make us light and then don't go out. Ni ibintu bituma itara ryaka ntirizime kandi bishobora kudufasha natwe tukavyigirako. The 3 things that we make a light not go out so we can learn from it. Icambere kugira ngo itara ryake bisaba ko baridomeka. For the lights to be on, there will be someone to light it up. Kugira ngo itara ntirizime bisaba ko rigumamwe amavuta. And for it to keep lighting, it will have oil in it. Ikigira gatatu nuko itara rimaze kwaka barishira ahantu habona kugira ngo rigume ribonesha hose kuko barifundikira za kuzima canke igyono nivyo mu nzu. Thirdly, it is this light to be put on a lampstand, because if it is hidden, it will burn some stuff. Or if you put a jar on it, it will not light up the whole house. Ni ibintu bitatu nagomba twigeko gatoya. These are the 3 things I wanted us to learn a little bit from. Turavye bwa mbere kudomekwa. If we see the first thing, to light up or to be lit. Nk'uko itara ridashobora kwaka ridahuye n'ubushobozi bw'urubeya canke bw'agakenke, n'umuntu ntashobora kubura urumuri rumurika atarahura n'umuco w'ukuri. The same as the lamp will not have light before someone lights it up, the same it is, we cannot have life, we cannot have light if Christ hasn't been lightened in us. Itara rikeneye guhura na source y'ubushobozi bw'umuriro kugira ngo rishobore kwaka. So the lamp or the light has to meet or has to encounter the experience or the source of the light, so for it to be lit. Ugiye hajya kuri interrupteur ugatandukanya itara na baraje canke na source y'ubushobozi butumwa ryaka bova ricarizima. If you go to the main switch and switch off everything, the lights will go off because the source is already off. Bivuze ngo uritandukanije na source ituma ryaka. That means you have separated the light and the main source for it to be on. Icitara risabwa rero mu gihe bagiye kuryatsa canke barifatanije na source. So when
What the light does when it is connected to the source ni ukwakira ubushobozi cyangwa uwo muco uje is to receive this power or this source that comes from the main switch. rimaze kuwakira rikawubika naryo rigatanga umuco. After getting this power in physics energy, then it means it will reflect the energy or the power back. Twibuke ko ntirishobora kwaka ridafatanye n'inkomoko y'umuriro. Remember that it can't be on if it doesn't get connected to the main source Umwana of the w'umuntu energy. aba mu mwiza kuva avutse kugeza igihe ahuriyeko na Yesu Kristo. The human beings stay in the darkness until they meet Christ. Kugeza igihe ahuye na Kristo akamumurikira nawe akakira uwo muco w'ukuri. Until they meet Christ who's gonna enlighten in their life, and then they get this light so they can shine back. Guhura n'uwo muco bitanga ubugingo. Encountering or meeting with this source or this power gives life. Guhura n'uwo muco bihindura ubuzima. Meeting this light changes life. Guhura n'uwo muco Meeting this light, biragutransforma. it transforms us. Ntushobora kuguma uri wa wundi wahuye You n'uwo will muco. never be the same after Wari encountering the Sawuli light. uhinduka Pawulo. When you were Saul, you change to being Paul. Uko niko bimeze. And that's how it is. Ntushobora kuguma mu mwiza wahuye n'umuco. You can never remain in darkness if you have met the light. Hategerezwa kuba ikintu gihinduka mu buzima There bwawe. must be something that changes in your life after meeting this light. Kandi iyo umaze guhinduka And after changing, ubuzima ubamwo the life you carry out butandukana n'ubwo wari ubayemo will bwa be mbere. different from the life you were living previously. Bivuze ngo mu ncamake That means kugira ngo umuntu abe nk'itara ryaka, for us or for a human being to be like a lit lamp, ikintu ca mbere akeneye the first thing you need ni uko adomeka. is to be lit up. Rirya tara The lamp, ata muntu araza ngo acane agakenke ridomeke, if there's no match is for it to be on, riguma ari nk'icyapfuye it will be like a dead lamp kugeza haje umuntu akaridomeka. until someone will come and lighten it up. Hari n'igihe baridomeka rikanka gutora umuri, Sometimes it will not get lit up on the first ugacana match. rikanka, and then it will not respond, wakwicanira irindi rikanka, and then you switch on again, it doesn't respond, wacana irindi rikavyemera. and the other one will be on. Uku niko tugenda twakira umuco duhura nawo. This is how we keep receiving our light, the light, whenever we meet Him. Yesu ariko yerekana ingene ijambo rishika, bamwe bakarishibura, abandi rikanyuhwa n'ivyo bafise, umuco ntube muri bo. When Jesus was giving the parable of the sower, He had in mind that people would sometimes not respond to this light, Kuko Kristo niwe muco w'ukuri. because Christ is a true light. Niwe dukeneye guhura nawe kugira ngo dushobore kuba itara ryaka. He is the one we need to meet so we can become lit lamp. Arabivuga muri Yohana 8:12. He says it in John 8:12. Yesu yongera kubabwira ati ni jewe muco w'isi. And Jesus told them, I am the light of the world. Uwunkurikira ntazogendera mu mwiza, If you follow me, you will not walk in the dark, ariko azogira umuco w'ubugingo. but we have the light of eternal life. Uhuye n'uyu muco, If you meet this light, nawe ugira umuco w'ubugingo muri you wewe. will have the light of eternal life in Bivuze ngo you, nawe urashobora kumurika after that. which means you can also reflect, you can also light up. Ikintu kigira kabiri The second thing ni kwamana amavuta. is to have oil, to always have oil. Kwamana amavuta. To always have oil. Iki ni ikintu kigira kabiri kugira ngo itara ryake rigume ryaka. This is the second thing that the light has to have for it to keep being on. Muri Matayo 25 uhereye ku murongo w'8 gushika ku 10, Matthew 25:8-10. avuga ngo vya bijuju bibwira abanyabwenge biti nimuduhe se ku mavuta yanyu kuko amatara yacu hariko arazima. Ariko abanyabwenge barabishura bati kumbure niyo dukwira twese. Ibyiza nimuje kubadandaza mwigurire. Bakigiye kugura umukwe arashika
abiteguye binjirana nawe mu bukwe urugi rurugagwa. Amen. And the foolish said to the wise, "Give us some of your oil, for our lamps are going out." But the wise answered, saying, "Since there will not be enough for us and for you, go rather to the dealers and buy for yourselves." And while they were going to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was shut. Itara kugira ngo rigume ryaka rigomba guma rimwe amavuta. For the lamp to keep lighting, it must have oil. Bivuze ngo umunyabwenge niyo ariko arabona itara ryaka agomba kugura yandi mavuta agashira ku ruhande. Which means for the wise person, even though the light is going on, he or she must have some oil kept for the light to be ariko on. ikijuju cyo kivuga ati bamaye riko riraka reka ninjoyinga umwanya. But the foolish would say, "They gave me a lit lamp, therefore I don't need to keep it on. It will keep lighting itself up." Sinkeneye kurondera amavuta reka ndarireke ryaka ko bamaye riko riraka. There's no need to go look for the other oil because the light they gave me is on. Bibiri ivuga ngo iki nikijuju. The Bible says this person is foolish. Mumbabarire sije ndabivuze. I'm sorry, I'm not the one saying it. It's the Bible. Yesu arabivuga kenshi iyo ariko avuga ukuntu abantu bakira ijambo ry'Imana ariko bakarisiga ngaho nyene. Nibigaragaza ubujuju. Jesus says in the parable of the sower, the people that receive the word but they leave it right there, they are classified as foolish. Avuga ngo umunyabwenge n'umuntu wumva ijambo ryanje akarikora. And Jesus says, the wise man is the one that hears my word and does it. Ariko uryumva kirabamo nk'uwiravye mu kirori yamara kwirenganira kibagira uko asona ikijuju. But the one that receives my word is like a person, as James says it. You look at yourself in the mirror and you forget who you are. Turakeneye kuba abanyabwenge tugumana amavuta. We need to be as wise and have always our oil. Iki cyanditswe cizi nkumi 10 Yesu Kristo ariko aravuga. This text of the wise and foolish versions, mu mico y'aba bantu, in their culture, iyo umukobwa yakowe, when someone has been betrothed or engaged, ntiyamenye umunsi umukwe azoza kumutora. She had no idea when the bridegroom is going to come. N'umukwe ntiyamenye umunsi azoja gutora umugeni. And the bridegroom as well didn't know when he's going to go and take the bride. Umuhungu niwe yamenye umunsi. Only the father of the bridegroom would know the day. Kandi nako mu minsi yahera mu muco w'iwacu i Burundi niko byari bimeze. And it used to be so in our Burundian culture. Wabona bakuzanira umugeni mu ijoro. You would all of a sudden see the bride in your house. Ndibaza harimo abantu ngaha n'ubundi bakeneye uwo muco kugira ngo tuze tubabazanire mu ijoro. And I would bet that there are some people who need this kind of a culture all of a sudden to see a bride at home. Kubera ko ntibariko baravyibwiriza kare. Because they are not functioning well. They need to get these brides at home. Mutamwirondereye tuzobabazanira mu ijoro. If you don't find for yourself, we find one for you and bring it at home. I'm joking. Niko ndafite. Umukwe n'umugeni ntibamenye umunsi bazoja gutwarana. So the bridegroom and the bride didn't have an idea when they're going to get married. Umugeni rero yagomba kurondera abafiye donere. So the bride had to find her bridesmaids. Kandi bose bagomba kuba bafise amatara. And all of them had to have their lamps. Kugira ngo umunsi yaje azasange biteguye amatara ariko araka. So that the bridegroom, whenever he comes in, he will find them ready. Ariko ababwira ibi bintu bo bace babitahura kuko byari bihuye n'umuco wabayemo. Whenever Jesus was speaking to them about this reality, they had an understanding because it has something to do with their culture. Ibaze rero aje agasanga amatara yazimye ntihabona. Imagine he comes in and then he finds lights are off. Wazanye abafiye donere imvura. And you brought all of your bridesmaids. Ntihabona kaca yitwarira rumwe muri babafiye donere ukabarura rokotse. And it's dark, and then because it's dark, he grabs one of the bridesmaids. The bride is left out. Nico gituma amatara yagomba kuguma yaka. That's why the lamps had to be always on. Ibi babikora kugira ngo barabe ubwizigirwa bw'umugeni yakowe. They had to do this
to test the honesty and the readiness of the bride who's going to get married. iki nico na Yesu Kristo ariko aravuga muri Mariko 13 murongo wa 32. And this is the same thing Jesus is saying in Mark 13:32. Uwo munsi n'abamarayika ntibawuzi. And it says, that day even the angels do not know. Kiretse data wo mwijuru wenyene. Only the Father in heaven. Bisobanura ngo uwe ugomba kwamurire dumunsi wose. Which means you have to always be ready. Ibijuju vyamara ibijuju ibihe vyose. The foolish are always foolish. Ntibirondera amavuta ngo bishiremo. They don't look for the oil to put in the lamp to keep Bigomba it guhengera hageze bitangure gusega basizemwe amavuta. They always find when it's already finished, when it's always going out, so they go up and down to find the other oil. Kristo, so as Christians, turakeneye kwama mu migenderanire yuzuye na Mwemu Yera. We always need to be in the right relationship with the Holy Spirit. Kuko ariho honyene dushobora gukura ubushobozi budutuma twama twaka buri munsi. Because that's where we can always have the power, the energy, the strength to be always on, to be always lit up. Nico gituma Yesu Kristo yavuze ngo, that's why Jesus said, nabahaye amatara yaka. That I gave you the lit lamp. Igikenewe rero murakeneye amavuta ari extra kugira ngo azimya yamuce mushiramo. What is needed is for you to have extra oil so you can keep your lamps on. Iciza nuko ngenda nkabarungikira umwitsa. It is best that I go so you can have the Holy Spirit. Kuko uyo niyaza. Because when he comes, muzogumana nawe. You will always remain with azogendana namwe. He will walk with you. Azobashoboza kumenya n'ivyo mutari bwamenye. He will empower you to know what you don't even know. Bivuze ngo ariko arababwira ngo, which means he is telling them, muzohabwa ubushobozi. You will receive the power Mwemu Yera niyabazako. when the Holy Spirit will come upon you. Kuko muzoba ivyabana vyo kunshingira intahe. Because you be the witnesses all over the Yerusalemu world. ni Yudaya ni Samaria no gushitsa ku mpera in y'isi. Jerusalem, in Judea, to the whole world. Amavuta ni abashikamwo. When the oil, when the anointing will be with you, muzohinduka umuco. You become the light. Yerusalemu bazomurikirwa. In Jerusalem they will see light. Yudaya bazobona uwo muco. In Judea they will see the light. In Samaria they will have light. No ku mpera y'isi bazakirwa. And the whole world will be lit up. Bamwe biteguye kuja gutwara uyu muco igitega. Some are ready to take this light to Gitega. Ibi nivyo Yesu Kristo ariko aravuga ngo Mwemu Yera niyaza. This is what Jesus was saying, when the Holy Spirit will come to you. Muzomurika. You will light up the world. Ariko kandi turakeneye kugumana nawe. But we need to always be with kugira ngo him. dushobore kugumana ubushobozi bwo kuguma twaka. So we can always have the power to keep us on. Tugomba kwama hafi mu masengesho, mu gusenga. We need to always be in our relationship with God through prayer. Gusenga ubudasiba. To pray without ceasing. Gusoma no kurimbura ijambo ry'Imana buri munsi. To read and to meditate the word daily. Nivyo vyonyene bidushoboza kugumana amavuta. These are the only things that can make us have oil. Ikintu ca nyuma no gushigwa habona. The last thing is to be put on a lampstand or to be exposed. Navuze amasaha abiri ndabona hava batatu. I said 2 hours. I think it's going to be 3 hours. Gushigwa ku gitereko. To be put on a lampstand. Inyuma yuko itara baryakije. After the lamp is lit up. Bakarishiramwe amavuta n'ayandi bakabika. And they have put oil in it and they have kept some. Ntibiba biheze. It's not the end of the story. Birakenewe ko rishigwa ahantu ryagenewe. It is necessary for it to be put in its place. Kugira ngo rishobore kubonesha mu nzu yose. So it can lighten up the whole kugira ngo abinjira binjire habona. So those that enter the house can see the light. Amatara ntituyahabwa kugira ngo tuyanyegeze. We are not given lamps so we can hide them. Ntiduhabwa amatara kugira ngo tuyubike kubisimba. We are not given lamps so we can put jars on them. Twakiriye umuco kugira ngo natwe tumurike. We were given this light so we can reflect it back. Mbega itara ryawe ririko riraka.
So, is your light on? Is your lamp on? itara iryo ritariko riraka uguma uri mu mwiza If the lamp is on, you always be in the dark. kandi ivyo ukora vyose ni ivy'umwiza. And whatever you do, we come out of darkness. Umunsi umuco wo kwaka woca ubibona ko hari ivyo ukwiye guhindura. And if the lights will be exposed to you, and then you will see that there are things you need to change. Umunsi umwe wacu kubera hakunda kuba intambara mw'ijoro bagatera abaroberi. One day, because there used to be a military rebellion that came to our village, umunsi umwe bateye mw'ijoro. One day they came to our village in the night. Bateye twese twarondereyo twirukana. And everyone was finding their way out running. Nari nkiri umwana muto cyane. I was still a young boy. Kubera hatabona jewe nirutse nkurikira abaroberi kubera nabona bikora imizigo bavuye kwiba nibaza ngo nabo muhira mpamagara ati mama papa turi utwana twinshi. The funny thing, because it was dark and then this rebellion, I ran following them thinking they are my parents because it was dark. Kugeza banda bijikofe nkagwa mwishamba. Until they slapped me and then I went back. Ncandabona taba bantu sabo muhira. And then I realized they are not my fellow people. Ntangura kwiruka nsubira inyuma. And then I ran backwards. Uyo munsi hari umugabo yavumbutse mwijoro avumbura ijipo y'umugore arambara. And that night, the same night, there was a man that took upon his wife's skirt. Ariruka kuko ntihabona. He ran with it because it was dark. Kandi yiruka yumva amerewe neza. He didn't realize everything is right because hari ukuntu rero mu gitondo abantu wasanga bagize utugwitugwi bayaga ivyabaye. Everything was okay with these men. So in the morning they used to sit and talk about what happened the previous night. Bariko bayaga abantu b'abagabo bakoranye. And as men were gathering in our everyday gathering in the morning. Mu masaa 11 iwacu haba hatanguye kubonabona buke buke. Around 5 a.m. it's the dawn morning. Agaco kaba gatanguye kwaka. It's sunset. Aba mukobwa ati jewe urazi ngene vyagenze. And then the guy who ran with his wife's skirt started telling a story. Nirutse nta n'ikintu natoye mu nzu. And then he told them, I ran and I couldn't pick up anything from my house. Ati pantaro yanje bana yankundiye ntiyigeze mfata. And luckily my trouser was really kind and nice to me. I didn't nataruka. I would jump. Amaze kugira kuko hari yatanguye kubona. And then when he just did this, just like this, aravyuka acasanga yambaye ijipo. He realized he was wearing a skirt, so that's why it was easy for him to run that fast. Uri kwivura rero acatangura gushiramwe igihe yo gusubira inyuma mu bandi bagabo. So after realizing, because it's so embarrassing, he started going backwards because he was wearing yisanze mu bagabo bose ari we yambaye ijipo. In all of the men, he was the one that was wearing a skirt. Iyo hatabona nyene dukora ivye hatabona. When it's dark, we do dark stuff. Ariko iyo umucuje tuca tubona ico guhindura. When it is light, we do and we know what to change. Uyu muco rero iyo tuwakiriye, so when we receive this light, siwo tumurikishiriza abandi gusa. It is not for lighting for other people. Numuco ugomba kutumurikira natwe. It is the light that has to light to us as well. Numuco tugomba kwirabamwe natwe tukamenya ivyo duhindura hanyuma tukamurikira abandi. It is the light through which we have to look at ourselves and change and then light for other people. Hariho abantu banihisha inyuma y'uwo muco mu gukora ivyo bashaka. And sometimes people would do wrong things in the motive of this light. Nchanye itoshi y'iyi phone. If I light up my torch, mwijoro nkakumurika wewe, and I lit up onto Nodia. Wanu ushobora kumbona Nodia. Nodia will not look at me. He can't be able to see me, but I can look at him. Ariko kandi uwo muco ndiko ndakumurika ntabwo ari umuco ndiko ndakumurikira kugira ngo ubone inzira. So this light that I'm just exposing it on you, it is not for you to even see the way. No, ahubwo hari ico ndiko nshaka gushikako. But it is because I have some intentions behind. Ntabwo ari umuco mwiza nkuzaniye. It is not the good light I'm shining to you. Umuco mwiza utumurika twese. The good light we shine upon all of us. Ukambona nanje nkakubona. You can see me and then I can see you. Hari ivyo usaba kunyigira ko ukabibona nanje ari ivyo ndakwigira ko nkabibona. If there are things you have to learn from me and there are things I have to learn from you, we interchange. Nico gituma itara rifise igitereko rishigwako. That's why a light has a lampstand. Hariya kugira ngo twese abari ngaha tubonane
so all of us who are here can look at each other in the ikintu face kiri aha and see. cyose tukibone. Everything that is in here, we can look at it. Agakuru kanyu musore, umunsi umwe My last storytelling. nariko ndiga muhira, One day I was doing my study revision. hari mwijoro. It was in the night. Nari menyereye iyo mpejeje kwiga ncamanza ngasohoka hama nkagaruka ngasenga nkaryama. And I was used to, after reading, memorizing my notes, I would go out to get some fresh air and come back and pray and sleep. Naruguru umuryango mwijoro. I opened the door in the night. Iwacu hariho ingazi zine. There were 4 stairs. Mpagaze ku ngazi ya kane. On the 4th stair, Mbona umuntu amuritse umuco mu maso. I saw someone lighting up the torch on me. Nibaza n'umugenzi twari tuvanye atashe muhiri wabo. I thought it was a friend of mine that was going Namubwiye ati, my home. friend, reka kumurika abana Vincent, ntuzi kumurika umuntu mwijoro ko ari bibi. And then I thought this guy was lighting up his torch on me, and I said, "It's bad. You are killing my eyes." Aguma amurika kandi. And he kept torching on me. Ntangura kumukankamira. And then I started shouting. Nyiriko ndamukankamira After shouting, kuko nyene arambona Jesse ndamubona. because he can see me and then I can't see Umuco him. ariko aramurika ntabwo ari umuco mwiza, That light he was putting on me was not a good light. ahubwo yinyegeje inyuma y'umuco. He is hiding himself behind this torch. Numvise umuntu asimbira hampande yanje ku ngazi yo hasi, Then I saw someone jumping down on the stairs, nanjye nja kumucakira. and then I grabbed him, Wa wundi yari akimuritse itara, the one who was lighting up the torch. ndamufashe numva mfashe inkoho. And then after grabbing him, I realized I'm touching the gun. Abantu mukoresha inkoho ntivyoroshe. Those guys that use gun, I'm sorry for you. Ubwenge bwaragiye, And then I fainted. nanjye ncamba umusoda. And then I became a soldier at the same Ncanguma time. ndayifashe. I kept holding on to the gun. Arayikwega biranka. He grabbed it and I grabbed it. Arayikwega biranka. He was moving around Ariko and it kuko was ntari crossing. nabonye ko ari benshi umuco nta wari uhari, But because I didn't know there were many guys around, uwundi yabonye ko iyi nkoma ava ndayimwaka, the person that I was taking the gun from realized I'm going to be stronger than him and take the gun. arasimba afata za ntambi z'abasoda, urazi ko iba ari ndende, He went and took the long knife arasimba incumita ngaha mu mutima, ku and he mutima. stepped on my chest. Intambi yose uko yareha irinjira. The whole knife into my body, Aha nyene aho umutima uherereye. into my chest. Ariko Imana irakingiye intambi ntiyinjiye, ahubwo yaciye ica inyuma y'imbavu imanuka indani mu mubiri. Unfortunately, it didn't penetrate completely, it just took a turn into my ribs. Baca bansunikira indani mu nzu And they pushed me into the house kubera ko nta muco wari uhari. because it was dark, there was no light. Uwo bari bamuritse nawo n'uwo bari binyegeje inyuma. And the person they were touching on, they were hiding Hari behind igihe him. dukoresha umuco mu gukorera ivyo dushaka atari ivyo umuco wagomba gukora. So sometimes we use the light to be doing our wrong things, not the things that the light is supposed to be doing. Ikibanza ciza cyo gushinga mu itara So the very good place to put a lamp on ni hagati, is in the middle. kugira ngo abantu bose babonane. So people can look at one another. Itara ryawe rishinze, Where is your light standing on? rya jambo wakira riri hehe, That word you received, where is it? rikifise ikibanza hehe mu mutima wawe. Where does it have a place in your heart? Wararinyegeje Did you hide it, canke wararyubitse ku gisimba? or did you put a jar on it? Warishize munsi y'urutare irashobora kuzoturira ibintu, If you put it under your bed, it can burn your bed. ariko niwarishira ku gitereko caryo hagati, But if you put it on a way it's supposed to be on a lampstand, abari mu nzu bose baraza kubonana. the people that are in the house will look at each other. Kuko intumbero y'uwatsi itara ni ukugira ngo abantu binjire habona. Because the intention for the person to light up the lamp is for the people to enter into a lit Intumbero house. y'uwatsi itara ni ukugira ngo abari mu mwiza baronke umuco. The purpose for the one that lighten up the light is for the people who are in the dark can see the Kristo light. yarakwakije nk'uko yakije Sawuli, Christ lightened you up as he lightened up Saul. ni gute nawe uriko utwara uyu muco wakiriye
kugira ngo murikire abandi neza utihishije inyuma yawo. How are you taking this light to the nations, to different people, without hiding yourself back to this light? Turakeneye guhura n'umuco wa Kristo kugira ngo dushobore kuba umuco wakira amahanga. We need to encounter Christ's light so we can become the light that shines to the world. Kandi ivyo ntibihagije. And that's not even enough. Guhura na Kristo ntabwo ari cyo cyanyuma gikenewe. Meeting Christ is not the final destination. Turakeneye no kwama twiteguye kuzuye amavuta kugira ngo amatara yacu yame yaka nka za nkumi z'ubwenge. We need to always have oil. We need to always be lit up so our lights can be on as the wise virgins. Tukirindiriye umukwe turakeneye kuba mu migenderanire yuzuye na mpwemu yera. Whilst waiting for our bridegroom, we need to be in the right relationship with the Holy Spirit. Ariko kandi n'ivyo ntibihagije. And that's not only that. Turakeneye kandi guhagarara habona dushingira intaho kuri kugira ngo umuco w'ijambo twakiriye umurikira abandi bahimbaze data wo mwijoro. We need to stand at a lampstand so other people can look at us and they can be shine on. Yesu yarabivuze muri Matayo 5:16. Jesus said it in Matthew 5:6. Ngo nkuko atawodomeka itara ngo ryubike kw'igisimbo. As there is no one that can light up the light and put a jar on it. Nabari ku muco wanyu murikira abantu bose. So let your light shine to the kugira world. ngo abantu babone ibikorwa byanyu byiza bahimbaze so mwijuru. So the people will see the good works that is in you and worship your Father in heaven. Turakeneye kuba influencer kugira ngo dushitse intumbero y'uwatwakije. We need to be influencing so we can be able to fulfill the purpose of the one that created us. Imana irashaka kugukoresha nk'umuco ngo umurikire abo muri iyi si y'umwiza. God wants to use you as a light so you can light up to the dark world. Irashaka ko abantu bamenye kuri biciye muri wewe. He needs the people to know His truth through you. Uriteguye? Are you ready? Muri iyi migwi itatu twavuze hano n'uwuhe mugurimwo n'ikihe wumva ushaka gusengera? In these three things that we have spoken about, where are you located? Where Hariho do you abakiri find kuri yourself? step ya mbere bagikeneye guhura na Kristo. Are you in the first step, or there are people who are still in the first step to be lit up by Christ? Bagikeneye guhura nawe kugira ngo bamwakire. Who still wants to encounter Christ so they can receive Him? Cyangwa uri muri groupe ya kabiri y'abamaze guhura nawe mugabo kandi amavuta ariko arabaherana. Or you are in the second category of people that still have the light, but the light is going out. Amavuta ariko arabaherana. The oil is finishing. Cyangwa uri mu mugwi wa gatatu gw'abariko baraka bafise n'amavuta mugabo ahantu bahagaze atari mu kibanza ciza gishobora kumurikira abandi. Or you are in the third place of the people with light, but at the same time, you are in the place where you cannot light to the world because you are hiding. Ndashaka abaririmbyi bariko baraza hano kugira ngo turangize. I want us, as the worship team is coming forward, so we can engage into this. Wiyumvire kuri aya majambo. Think about these words. Ushobora kuba utarahura n'uyu muco uvuga ngo ndashaka guhura nawo kugira ngo nanje ndawakire. You might have not met yet this light and you want to meet this light. Urahawe kaze kubona n'umurongozi wari we wese mu barongozi b'ishengero. You are welcome to meet with any of the leaders.